nipfuza imisa yo kwiparuwasi nkiyumvira ingene ndi buvyuke nja mu kivoga nja kumunanira nja ikiganda ikananira none ubu ndashimye ndakengurukiye umuntu yasinyiye iparuwasi ngo itube hafi ni ukuri ndashimye ndakengurutse nta n'ukuntu noronka noshima ubu ndandara nkaronka imisa yo mu gitondo ntarinzi ingene imeze n'amasakaramentu narayipfuza rwose ni ukuri muramfasha twikomera amashyi tuyongere amina. Tuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Kaze mu makuru twabateguriye kuri uno munsi w'Imana igenekerezo rya 23 Munyonyo umwaka wa 2025. Amakuru y'uno munsi tukaza kubabwira ihimbazwa rya Kristo Umwami muri paruwase ya Muyaga Diocese ya Ruyigi, ishingwa rya paruwase nshasha ya Gatabo muri Diocese nkuru ya Bujumbura, hamwe n'isozerwa rya yubile y'abaririmbira-Mana muri Diocese nkuru ya Gitega. Kuri uno munsi w'Imana igenekerezo rya 23 Munyonyo umwaka wa 2025 hahimbajwe umunsi mukuru wa Kristo Umwami muri Ekereziya yo kw'isi yose. Action Vibe TV ikaba yari yagendeye paruwase ya Muyaga iri muri Diocese ya Ruyigi. Ibirori bikaba vyatanguwe n'urugendo mu nkoka y'imisa. Umwepiskopi wa Diocese ya Ruyigi akaba yari yarungitse inyigisho ijanye n'uno munsi, aho asaba abanyamihari kwiva inyuma kugira ngo bashikirize ubwami bw'Imana mu bantu bose. Banyamihari mwese namwe nyene muri mu migwi y'ubutumwa nimuhimbawe cane n'uyu munsi mukuru wa Kristo Umwami, kuko muri mu bambere bashinze gushikana hose ubwami bwa Kristo ngo ahangane mu mitima y'abakristo bose ndetse no mu mitima y'abantu bose mu ntara zose zo kw'isi. Mwamenya ko muri paruwase ya Muyaga bari mu mihari ya Shonestate hamwe n'ingendanyi baciye bashikiriza indagano zabo. Abashonestate bagera kuri 18 hamwe n'abari mu muhari w'ingendanyi bagera kuri 25 akaba aribo bashikirije indagano. Amakuru tuyabandanirize muri Diocese nkuru ya Bujumbura, aho kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 22 Munyonyo umwaka wa 2025 hugururwa paruwase nshasha ya Gatabo, ikaba yitiriwe Kristo Umwami. Umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Manshimibusa akaba ariwe yari arongoye ibirori vyo kuri uwo munsi. Abakristu isinzi bakaba bari bakikuje paruwase ya Gatabo baje kuyigabana. Mwamarembo nimuguruke, namwe nzugi za kera nimukiruruke, umwami w'uburi n'ahazwa yinjire. Nimwinjire mu muryango w'umukama. Amaze kugurura iyo ngoro y'Imana, hakaba haciye hanagenwa patiri mukuru mushasha w'iyo paruwase ya Gatabo yitiriwe paruwase ya Kristo Umwami. Patiri Constantino Ngendakuriyo agiye kuramutswa iyo paruwase, akaba yarakengurukiye umwepiskopi yamugenye muri ico kibanza, akaba yemereye abakristo kubakunda no gukora ivyo ashoboye byose kugira ngo bashikire ubwami bw'Imana banyotewe. Bakristo ba paruwasi ya Gatabo, paruwasi Kristo Umwami, sangwa paruwasi nshasha. Sangwa n'umubano w'abasaseredoti. Ndabakengurukiye cane ko mwaje gusanganira n'igishika cinshi iyi ngabire mwari mwiteze kuva kera. Murayibungabunge cyane cyane mu kugendera akaranga k'ubukristo kugira ngo abana ba paruwasi bagume biyongera ku munsi umuco wa Kristo Umwami ubandanye ukwira hose mu mihana iwacu, mu mitima yacu, kugira ngo utugirwamana twose twarimitswe ngaha mu Gatabo dushobore gukurwa ku ngoma Kristo aganze.
ndakengurutse kandi ko mwatwakiranye urukundo kuva tugishika igenekerezo rya 19 Nyakanga n'umukiriko. Ndabemereye kubakunda no kubashikiriza ibyiza by'umukama mwari munyotewe, kuko nzobishobora kose nzofashanya n'umusaseredo dusangiye ubutumwa na faratiri kugira ngo tubasukurire tubegereze Imana. Abakristo bo muri paruwase ya Gatabo bakaba bakenguruka ko baronse paruwase ibegereye mu gihe bahora baja gusenga kure bamwe bikabagora. Yewe nitwa Sabimana Sabine. Jewe ikiri ku mutima wanje ndanezerewe cyane. Jewe ndifitiye ubumuga bwinshi, nahora nipfuza imisa yo kwiparuwasi. Nkiyumvira ingene ndi buvyuke nja mu Kivoga nja kumunanira nje Ikiganda bikananira. None ubu ndashimye ndakengurukiye umuntu yasinyiye paruwasi bitube hafi. Nukuri ndashimye ndakengurutse nta n'ukuntu noronka noshima. Ubu ndandara nkaronka ibiza yo mu gitondo ntarinzi ingene imeze n'amasakaramentu narayipfuza rwose. Nukuri muramfasha twikomera amashi tuyongere. Amina. Yego ibiciyumviro cyawe cashitse, mbega nk'ayandi maparuwase afise abariko barisumbura, mbega nyo kufise imyaka ingahe Gatonyi? Jewe urayibuka 65. Yego none mbega abafise imyaka nk'irenga 60 ubasabira iki mu yandi maparuwasi? Mu yandi maparuwasi ndabasabira nabo nyene ko bazarabegereza amaparuwasi nabo bakaronka ahataraboneka bakababa hafi bakaza baraza kubahereza impuka za misa, kuko nivyo bibereye abakuze. Twebwe dukuze biratugora, tukigira ingufu zo kwirukanga. Nukuri muraza murabamenyesha baza baraba hafi abakuze, nico cotube yohera tugire Kristo. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 22 Munyonyi umwaka wa 2025 muri diyoseze nkuru ya Gitega harasozerewe yubile y'abaririmbira-Mana. Ibirori bikaba byari byatanguye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 21 aho amakorale yahiganirwa igikombe. Inkuka ya misa ikaba yari irongowe na Patiri Boniface Kwitonda arongoye ikisata kijejwe ubutumwa bw'abarayike muri diyoseze nkuru ya Gitega. Akaba yasavye abaririmbira-Mana kuririmba ibivuye ku mutima. Kuririmba n'umutima wabo wose bakoresheje indirimbo n'indirimbo amazamu, bakoresheje kuririmba n'umutima. Reka kuririmba n'umutima ubwa mbere gutegeka yuko igihe uje kuririmba n'umutima maze amajambo ari mu ndirimbo ukaririmba uriko arashikiriza neza ibisabisho nk'uko utsinze abanditsi b'izaburi ico kiraba ariko arashikiriza yaheze akakibamo uko caba gisatiye no mu bihe abantu kugira ngo niba ashaka ikigongo ikerekana ko asaba ikigongo ntihakenguka akaba yakajyana neza igihe ahimbawe bikagaragaza umubiri bikagaragaza kandi biri Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru. Shimire bagenzi banje bafashije kuyatororokanya. Olivier Ntwari nabashikirije, twazosubira mu bindi biganiro vyo hanyuma. Gira iteka.